umugabo yaragiye ku kazi ataramukije umugore wiwe, kumbe umugore yapfuye, ngo papa wanje ngo ikiyeri cyambere natanguye kunywa ngo niwe yakinguriye. ngo boîte ni umunsi wa mbere nje niwe yantwaye, ngo ariko ikimba baje. Shalom bakunzi ba HOLYCANAANT TV, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turabaha kaze cyane abakunzi ba HOLYCANAANT, batwakirire. Nshuti zacu, bakunzi bacu dukunda cyane, no kuri ndabakiriye muri kino kiganiro dukiye gukora kuri HOLYCANAANT TV. No kuri muri sanze, mumenye ko tubakunda, mumenye ko tubasengera, mumenye ko mutunezereza cyane gose. Imana rero yo mwijuru ibantezagirire cyane. Mu by'ukuri ntako bisa iyo umuntu ariko atamba akagira abantu bamurorera. No mu Kirundi barabivuze. Asha gutamba wirorera birababaza cyane, ariko iyo ufise abarorerezi bitera intege. Rero turashimira abantu bose badutera intege, turashimira abantu benshi batwandikira, badutelefona. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane. Amen. Ibiganiro dukora kuri HOLYCANAANT TV n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tukagaruka no mu biganiro by'umuryango, aho uyu munsi dufise topic idasanzwe. Ntumirira abantu bagiye gukurikirana HOLYCANAANT TV kuyumva, kuko ndabize icyo baza gukuramwo. Mumeze neza? Nukuri je meze neza. Ego vraiment ndashima Yesu Kristo umwami wanje. Ahimbazwe cyane. Ndamushima naho ari mwijuru, ngira ngo arabizi kandi arabibona. Ko sinobesha mu mutima, Imana irahabona. We no guhenda n'abandi no bahenda, mugayo sinoyenda cyane. Nukuri ndayishima kabisa, kandi Imana ibona mu mutima ibiza ukuri k'umuntu, ikabona kabisa ko bimeze neza. Mu minsi heze nabonye commentaire y'umuntu yanditse kuri HOLYCANAANT avuga ati wa muvyeyi we uvugisha ukuri kwinshi ko kandi ugenda uri direct mu byo uvuga. Ndayigusomera umva ingene yavuze. Iravuze ngo warahezagiwe, Imana igukomeze, uratuje, nta ntutera n'ubwoba, ngo ntukavya mu byo uvuga, ufite nta gukabya ufite, ndakunezerewe. Ngira ngo n'umunyarwanda. N'umunyarwanda nanje nasha iyo commentaire narayibonye. Imana iguhezagira aho uri hose, uragahezagirwa n'Imana. Urumva ibintu byo gukabya je ntavyo nkunda. Jewe ndi umuntu ikintu ndakivuga uko ndacumva kandi ndagitahura. Urumva gutera ubwoba abantu, mbega no batera ubwoba je ndinde ko nanje mfise intege nke. Nanje hari bingora, kandi rero uko numva nsoma ijambo uko Imana indongoye kurivuga niko ndarivuga. Nibaza ko ari ico gihambaye. Ngire ko mbwira abantu bakurikirana umurimo w'Imana, bakunda ibikorwa by'Imana, guhora basengera abakozi Imana nkabo. Nukuri ndakubwire, hari abantu bibaza ngo ibintu biroroshe. Nivyoroshe na gatoya. Ibaze kuja imbere y'abantu ukavuga ngo ngiye kubakanwa k'Imana, rimwe na rimwe n'ukwiheba no kurinda kurimwo. Ukavuga ngo ugiye kubakanwa k'Imana. Nico gituma je kenshi ngira amaze kuvyumva nama ntabaza mpwemu yera, nama ndamutabaza, kuko ushobora kuroga abantu ngaha kuri iyi kamera canke nk'abakiza mu byo ndiko ndavuga cyane, ko ivyo binagwira iki gihe. Rero nico gituma iminsi yose nama mvuga ngo mpwemu yera ngwino. Ngira ngo mwisengesho ryanje niryo ntaba navugiye ngaha imbere yanyu, imbere kuza kuri iyi kamera ndamubwira ngo ndi hano nk'igikoresho cawe. Jewe ngiye kuba igikoresho nawe wikorere, kuko aha hantu barakomeye. Kandi no gutegura n'ukuri ntivyoroshe. Biratwara umwanya, biratwara inkomezi, harabamwo kwitanga. Dutangura mudushe mu biganza by'Imana. Data mwiza, datugira neza, abana bawe dusagaje imbere yawe, tuzanye amashimwe yuzuye imitima, kuko tuzi neza mwami Imana kuri kumwe natwe. Waravyivugiye wewe ubwawe ngo nitwahaguruka tukuvugira ntuzoba uri kure yacu, uri kumwe natwe, kuko tuvuze tutari kumwe nawe nta kamaro vyomara.
n'ubu nsubiye kwiyambaza mpwemu yera umufasha mwiza twahawe ngo aza turongore muri kino kiganiro kugira ngo ijambo ryose riva mu kanwa kanje abari bariko araryivugira kuko ndaze neza niyavuga imitima ya benshi iratabagwa, imitima ya benshi irafashwa, imitima ya benshi iraremeshwa. Ndakwinginze rero umukunzi mwiza uzubane natwe kugira ngo igikorwa cyose dukora kibe kirongowe nawe. Ndagushimiye kandi ndakone nahaje kwemeye kubana natwe no kutugirira neza. Nta micubahiro cyose gikomeze kubica umwami wacu na data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Tugiye kuganira ku nyifato zibereye hagati y'abubakanye mw'iki gihe. Tukurikije uko twagiye tuyibona mu byigwa twagiye tugira mu biganiro twakoze hano ku imboneshakure HAGATI TV, twavuze ibintu byinshi byerekeranye umuryango. Noneho uyu munsi tugiye kuganira ku nyifato zibereye hagati y'abubakanye. Iyo twumvise iryo jambo umenga harimo ijambo rya communication, uburyo abantu bifatana ngene abantu baganira bavuze canke batavuze. Nico jewe numva, mweho mwumva iki? Ego nanje nico numva ni communication, kuko inyifato iratuma urugo rukomera canke rusambuka. Iyo ata communication ihari ibintu birashobora gupfa kandi vyari gukira. Rero abubakanye vy'ukuri bari bakwiye kubwirizanya ukuri. Reka je nsome ijambo ry'Imana kugira ngo duhagarare ku ijambo ridufashe kwinjira no mu kiganiro neza. Reka dusome mu Banyefeso igice ca 4 turasoma kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 27. Haravuga ngo maze mwiyambure ibinyoma. Mwavyumvise? Iri rirabwirwa abubatse, rirabwirwa n'abandi bantu bose bafise ivyo bakorana. Ariko twebwe twaravuze ko duhagarara mu rugo kuko nico Imana yaduhamagariye muri rivuga butumwa. Abantu bubakanye ngo biyambure iki? Ibinyoma. Umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we. Umugabo n'umugore bavugana ukuri. Siko ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo n'umugore n'umuntu umwe. Rero iyo uhishije mugenzi wawe uba wihishije wowe ubwawe mbere y'amaso y'Imana. Rero abubakanye bakwiye kubwizanya ukuri. Ngo kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ngo nimwaraka, umvise? Ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Urumva nta mweranda baho, haraba amakosa, haraba kutumvikana ku bintu, haraba gushavuranira. Ariko ijambo ry'Imana rero kuratubwira ngo nimwaraka ntibibakoresha icaha. Urumva? Niba uratse nukora icaha, umugabo ntarambura ukuboko ngo akubite umugore kubera habaye kutumvikana. Ntihabe kubabaza uwundi. Urumva? Ngo izuba ngo ntirikarenge mukiratse. Nihaba hari ikintu cabaye hagati yanyu mukaba mwashavuraniye, icara mu kiganireko mu bugwaneza. Umenye ngo umugabo tubana si umumarayika, umugore tubana si umumarayika, arakosha turabantu twakuriye mu bidatandukanye. Rero muri ivyo nitwaba twashavuraniye ngo izuba ntirirenge, ntutare munda, kuko ijambo ry'Imana rivuga, ijambo umugani y'ikirindi rivuga ngo niwatara munda uzotarura ibiboze. Iyo bigwijije birabora kandi iyo biboze biranuka. Sivyo? Iyo mushwanye habaye ikintu kitameze neza kivugane kiveho kugira ngo ntimubakire ku bintu bitameze neza ejo bigacika umunuko. Sivyo? Ngo kandi ngo ntimuhe ngo nimwaraka ntibakoresha icaha, izuba ntirikarenge mukiratse, kandi ntimuhe Satani icicaro. Wavyumvise? Igihe muriko muravugana nabi, igihe mutaganira, igihe muba muhaye nde? Muba muhaye ikaze Satani. Satani aravuga ngo muranteguriye terre yo gukoreramwo, kandi ayikoreramwo neza vraiment. Kandi muri iki gihe ho ariko arayikoreramwo neza cyane. Kubera iki? Kutavugana. Kubera iki? Kubika
kudaharira, urumva satani abaronse ikibuga ciza akoreramo. Yego. Murakoze cyane. Mu minsi yeze twaravuze ku rukundo, ku bushobozi bw'urukundo, tuvugamo ikintu cyitwa kwihangana. Tubona ko icyo kintu kitoroshe, ariko numvisemwo ibindi bintu mu kiganiro turiko dukora no munsi. Muvuze ko ibyo nimwaraka nibakoresha icyaha izuba ntirirenge mukiratse, hari igihe umuntu abantu bashwana babana bakamara igihe batavuga, bose babuze, bakabuda neza bikanga ko hagira uvuga. Mw'ico gihe ndakwiye gutangura uwundi kumubwira ati twicare tubiganireko. Urazi iyo habaye gushwana, umuntu cyane yakoze ikosa vyavuyeko ntibakwiye kugira intambwe, kuko urumva uwakorewe ikosa deja aba yakomeretse, aba yababaye. Umuntu rero yarikoze ntibakwiye gutera intambwe, akareka kugira akanyarigabo, kuko wewe wakosheje igihe uteye intambwe ukavugisha uwo warikoreye, uburakari buragabanuka. Uburakari biragabanuka. Urazi umuntu agukorera ikosa kandi akacagira ko none akakubuda, uba abagukoshereje kabiri. Abagukoshereje kabiri, kandi niho aba yuguruye wa muryango, akawugurira wa wundi, satani kamubwira atari kurabona agasuzuguro, urabona ingene agusuzugura, urabona ingene atagaciragu. Umva satani igatangura kumuvugiramo, igatangura kumuganiriza, noneho cari na gatoyi kigahinduka umusozi. Kandi uwo musozi kugira mu usenyure biragoye, ariko igihe usenyuye ikibazo kitaraba umusozi biroroha. Rero umuntu yakoze ikosa ntibakwiye kugira intambwe ya mbere. Ego. Hari igihe muri iki gihe turimwo by'ubuzi butandukanye umuntu abamwo, hari igihe umuntu ataka umugoroba aba yarushe, ugasanga kumbure uwundi akeneye ko bavuga, uwundi akeneye guhora. Ni gute bashobora kuganira mu buryo bitaza gusanga kumbure iyo nyifato itaza kubavyurira amatati? Urazi gatera ikintu kimwe, byose biva muri communication. Biva muri communication. Wewe uyu munsi ni waba wakoze akazi ugahura n'ibintu bikurusha, ukaburushe, ukababaye, ukaba wumva vraiment udashaka kuvuga. Bwira neza uwo mu bantu. Ari umugore canke ari umugabo yumva arusha, mubwira ati nukuri nahuye n'ibintu byinshi uyu munsi, numva ntari muri mudi yo kuganira, wihangane tuzoganira ejo. Bona iyo message ntiyoroshe kandi ntirisembe. Ese umuntu yoshavura kandi uwundi yamaze kumusigurira akamubwira ati nukuri sindi muri mudi, sindakwirengagije mugabo numva umbabarire, tubiraze tuze tubiganire ejo, atubundi umva ndushe. Uyo muntu yoba atuzuye abadayimoni yovuga ngo umuntu yamusuzuguye. Ntabyo yovuga. Mugabo kenshi biva ingene umwishura, biva ingene umufata. Harakubwira ndeka jendi rumba, mugabo umubwiye n'urufasoni aravyumva. Byose biva muri communication. Urashobora abantu babiri bashaka gutanga inyishimwe, mugabo umwe akayivuga nawe kandi uwundi akayitanga neza. Byose n'ingene umuntu akomenika. Mugabo ni vyiza kubwira umuntu, ukamubwirana urufasoni, ukamenya ko nawe afise amarangamutima akomereka, ukamubwira neza, umubwiye neza nta ngorane. Ego. Duha ishusho y'umupapa ashitse mu rugo avuye ku kazi, nihe nyifato ashobora kugira imbere yabo babana, y'abagize umuryango wiwe, mu buryo abo bantu bakomeza kwiyumva neza? Wowe umwapapa ashitse icambere uramutsa mama, ukaramutsa n'abana, kababaza ingene biriwe, naho wowe urushe ako gasarita cyo karakwiye, mwiriwe neza. Naho wowe urushe ukavuga uti basha uyu munsi, kababwira ibyo wiriwemo. Kandi na madamu canke abana, igihe bakumenyereye ko uri umuntu abaganiriza, uri umuntu abatwenza, igihe abonye bazanye no wahinduye mine, barakomprena ko ari cyabaye. Naho babwira uti nukuri uyu munsi wapi arushe mu mbabarire, baravyumva. Mugabo igihe uraterere winjirwa zaritera bwoba, mba baraguhunga.
mugabo byose biva ku nyifato yawe. Igihe usanzwe umeze neza niyo wagize ikibazo barabimenya. Tuvuze ivyo dushobora kubona ko hariho abantu ashobora kuva ku kazi afise ibyamugoye byamuruhije byiriwe byamuteye kumva atameze neza akaza akabita ku muryango. Ari n'amakosa akomeye. Kirazira kuvanga ibyo ku kazi ngo ubizane muhira. Urumva udakeneye kuvuga, wumva ko uhava wonona ibintu, hora. Sivyo? Hora umusiguro uti je vraiment ibimwe natanguriyako ati sini muri modi kuvuga. Nahuye n'ibintu binduhisha byinshi. Hama nawe umuha amahoro, umureka aruhuke, hama uzomubibaze bukeye. Donc byose nukuri je nasanze abantu twe twikomplika. Twebwe twikomplika, usanga umuntu aho kuvuga neza ugasigurira abantu, ugahitamo kujyagurana cyangwa ugahitamo guhora. Ivyo bituma bibabaza abo mubana. Mugabe igihe utanze message neza ukababwira situation urimwo, barakumva. Murakoze, twavuze mwiriwe ku bantu biriwe iyo ushitse mu rugo mu gitondo ho. Yo mu gitondo nukuri umuntu avyutse. Naho mwaranye mu gitanda. Mwaramutse ni obligatoire. Ukuri none uvuze ngo ni obligatoire. Ni obligatoire. Kuko umuntu ega ejo bundi bigeze kuntera kumbwira. Umugabo yaragiye ku kazi ataramukije umugore wiwe. Kumbe umugore yapfuye. Twebwe iryo kosi wacu ntirishobora kubaho. Nukuri aravyuka kambwira ati mwaramutse cyangwa amugira mwaramutse. Utanga uwundi kuvyuka arabaza uwundi ko yaraye. Wow. Baramutsa abana, aramutse umugore wumve ko yavyutse, aramutse umugabo wumve ko yavyutse. None uyu mugabo wubaza ko nkuba afise igikomere kingana gute mu mutima. Umugore yarapfuye uko yamusize aryamye nuko yamusanze ameze. Kumbe yapfuye kera. Rero ni byiza nk'abubatse no kumenya umwe ngene yaraye, ko yaraye neza, kuko ari naha abanagwaye. Mugabo utanamuvugije ntumenye ko adashobora no kwegura umutwe. Nukura abantu babana nukubazanya. Nukuramukanya. Binabaye ngombwa no mu byumba by'abana mu gacaye mukaraba ko bavyutse, mukaraba uko bamerewe. Yego. Muri iki kintu c'inyifato hari igihe umuntu ushobora gusanga inyifato agira ari inyifato usanga kumbure idahesha agaciro abana biwe. Reka mvuge nk'inyifato y'abagabo bamwe aho usanga umugabo agenda agaheriyo akabona ko ahantu ho kuba ari mu kabare, akaguma iyo agataha saa sita z'ijoro, akavyuka igitondo ca kare yagiye abana batamubona. Iyo nyifato y'abakubakanye canke ku bana muyibona gute? Ishobora kugira izihe ngaruka? Iyo nyifato ni nyifato mbi gose. Ni nyifato mbi gose. Ibaze wewe niwe serugo. Mugabo ntuzi biba mu rugo rwawe. Ntuzi ko abana baryamye, ntuzi ko bariye, ntuzi ubuzima barimo, ntuza ivyo barimo. Kandi ari wewe mu papa. Namakosa akomeye gose. Ugasanga utasha abana baryamye, ukagenda ku kazi bataravyuka, ugasanga n'indwi iraheze umwana ataragukubita ijisho. None wewe wumva uri kuhika abana bawe. Wumva wewe abo bana ejo nabo bazokwifata gute? Wumva bazova mwiki? Ubundi umupapa yiyubashe yabwirizwa gusangira n'abana biwe n'umugore wiwe. Uwo n'umuntu yiyubashe azi icyari nico yagizwe mu rugo. Babwirizwa gusangira. Erega hinde babwire mwabavyeyi mwe muri ko muranyumva. Narigeze kukivuga. Burya inyifato yacu niyo ndero tuko duha abana bacu. Inyifato yacu irarera gusumba amajambo, gusumba inkoni, gusumba ikindi kintu cyose wokora. Inyifato yawe ni ndero, niyo ndero uri kuraha abana bawe. Igihe ukora ayo makosa baba yabona kandi bakwigirako. Umwana yideariza umuvyeyi. Nigeze kumva Pasteur Tayisire niwe ariko aravuga
ngo umwana ngo ariko arashinga intaye nyene avuga kuri ntuze ya se nanterema ya papa wiwe ngo avuga ngo papa wanje ngo ikiyeri cyambere natanguye kunywa ngo niwe yakinguriye ngo boîte ni umunsi wa mbere nje niwe yantwaye ngo ariko ikimbabaje ngo nuko apfuye ngo ingorane zose ziri mu muryango adaparuvenye kuzitorera solution. Urumva uyo murage inzoga amaboîte ngabo bibazo ntiyabikemura. Rero inyifato yacu iravuga cyane gusumba ijambo ryose twovuga. Rero abavyeyi twari dukwiye kumenya ngo uko turiko turitwara turiko turabiba mbega none wewe uyu munsi ubona uri kubiba byiza bizogirira akamaro abana bawe hamwe ejo uzobira tukavuga uti kabisa ndasize abahungu n'abakobwa. Inyifato yacu iravuga gusumba ururimi rwacu. Rero numva ngo zina muvyeyi wese ariko aranyumva raba ivyo uri kurabiba raba ivyo uri kuraha abana bawe kuko uri umwigisha mwiza vraiment uri umwigisha mwiza w'abana bawe. Ego niba butaha ijoro nukuri umwigisha mwiza yuko abana baba iryo joro bazoritaha. Urakubita umugore uri umwigisha mwiza abana bazokubita abagore. Urumva uratukana bazoba abambere mu gutukana ariko urakunda madamu wawe uramurespecta wa mudamu urakunda urubaha umugabo wawe abakobwa bazokubaha abagabo. Uri umumama yakira neza abashitsi uri umuntu akundana ubwo rukundo uri kurarubiba mu bana bawe. Mugabo ukaba uri umunyarusaku uri umubeshi uri umusambanyi uri imbona Mana imbabazi atari ubuntu data kugiriye nukuri uri kurabibiba kandi bizomera gose bizoza ari incurizo. Umwanditsi umwe yaravuze ngo nugomba ko yari kagira inama abantu zenya ugwaruka arababwira ngo nimugomba guhitamwa abo muzobana nabo aho yabwira abahungu uzodatinge mama wiwe niba uzoreshe mama wiwe uzoreshe inyifato ya mama wiwe kuko uriya nyene niwe mukobwa wa mukobwa ugiye kuzobana nawe inyifato ziwe ni mama. Muvyibaza kwikica kintu umwanditsi yavuze niko ndagishigikiye cyane. Je na jewe mpanura muhungu imbere yo kuresha genda iwabo n'umukobwa uzinduke mu gitondo utateguje okay niho uzomenya neza aho ugiye kuresha hariho. Yego urazinduka niho uzomumenya uraba byutse ataripodora urabe batarakubura urabe ingene haba hameze urabe ku isahani iri muri saro urabe ku kirato kiri mu gikoni uzobibona inyifato ukabibona uko urashaka uhunge. Urumva ko inyifato abantu bagira abavyeyi bagira iragira ingaruka ku bana byanka byakunda. Umva sinano na 100% 100%. Yeah. 100%. Rero nico gituma umuvyeyi ahari wese ariko aranyumva ubikore kuguruvya kwawe ntubikore kugundi muntu ari we wese kora kubw'abana bawe kuko burya umwana w'igito ababazanye ariko umwana mwiza n'igitsibo ku muvyeyi. Yego vraiment. Wa murakoze cyane. Hari kandi kuri ibi bitwahoze tuvuga twavuze ibitagenda neza turavuga ibigenda neza ariko mu byo twasomye kiriya kintu cyo kuraka kirakunda kuba kenshi mu bubakanye. Twavuze mwatubwiye ukuntu bashobora kwifata ko bashobora gusabana imbabazi. Mbega ni ryari bakwiye gusabana imbabazi hagati y'abana batumva ni ryari bakwiye gusaba imbabazi abana bumva kugira ngo kumbure cya kintu cyo gutanga indero ku bana kibe abana bavyigire ku bavyeyi. Urazi
ari nk'ikosa ryabaye hagaragara rikamenyekana, ni ukuri nimusabane imbabazi bwana abana mu basaba imbabazi, mabwira uti twakoze ikosa rinini mu maso yanyu, ni ukuri mutubabarire, ntivyari bibereye. Mugabo ubundi ibintu byose bitari vyiza byari bikwiye gukorwa hiherereye abana batumva. Mugabo mugize marchance bakabimenya nabo basaba imbabazi, basaba imbabazi ko nabo burya barakomereka. Mana yanjye, umenye wa muvyeyi uri kuranyumva witwara nabi, menya ngo warasenya umutima w'umwana wawe. Burya abana umuvyeyi, umwana ku muvyeyi ni ntasubirizwa. Rero iyo akubonye kwikosa bimanyura umutima wiwe, bimanyura umutima wiwe. Rero wabikoze nta kundi wakosheje byashitse, mugabo tunganya nawe bari uti mwana nukuri nakoze ikosa ariko ndagusavye umbabarire sinzobisubira vyanshikiye. Urumva ibyo bavyiza cyane, ego bituma rero umwana akugarikanira ikizere. Hari igihe umuntu ashobora gukora ikintu kitari cyiza agaca aza gucisha urubanza abana ngo muducire urubanza na papa wanyu, muducire urubanza na mama wanyu, ibi bintu twagize mwe muvyibaza kwiki? Urazi Gateri, hariho imyaka utokwereka abana bawe ko bishoboka kukosha. Hariho imyaka bataba baragera vraiment kumva no kwakira amakosa y'abavyeyi. Mugabo harashaka kugera igihe abana bamaze gukura, bamaze gutahura ibintu, aho igihe hashoboye kuba nk'ikibazo gikomeye mu muryango, mushobora kubahamagara mukabagisha inama. Kandi burya bobo n'abakonseye beza kuko mwese baba bakunda. Mugabo hariho imyaka vraiment wogerageza kweparinya umwana ntabone intege nke zawe. Ariko bamaze kuba abantu bakuze, bamaze kuba majeur, aho nta mwoshobora igihe mubona nyene byananiranye umwana niwe kumvikana, mwoshobora kubahanuza. Mugabo bakiri bato no. Ego. Turiko turageza guheza ikiganiro, mu byo mwatuganirije mwavuze ikintu cyo gusangira n'abagize umuryango. Gusangira hagati y'abagize umuryango bifasha iki mu muryango? Urumva gusangirira hagati nk'umuryango ni gikorwa ciza, ni gikorwa c'ubumwe ca unite. Uzurabe n'umuntu ndetse atari n'uwo mu muryango mwasangiye ntushobora no kumwibagira. Umuntu gusangira harimo, wibuke ko na Kristo ubwiwe yasangiye n'intumwa ziwe ati bize bihora abibabera ikibutso. Gusangirira hamwe bigira imbaraga. Rero iyo mubikora nk'umuryango birabubaka, bituma mwiyumanamwo, bituma urumva mbega no bivuga gute, haba wa mwanya nyene wa intimite nk'umuryango w'ubumwe wo gusangira, wo gusabana, ni ikintu gifise uburemere bunini. Kandi birema mu mitima y'abo bana kuzokubaha nabo urugo rwabo, bakubahiriza amasaha yo gufungura, yo kubana. Urumva akurazi kubona umugore yisangiza, umwana yisangiza, umenga si umuryango, si umuryango. Papa na mama tanda rimwe bicarana ngo basangire, umenga si umuryango. Rero batabigira ni ukuri mubigire umugenzo, n'umuco mwiza uzotuma muguma muri umwe, mwubatswe urunani rutamenwa. Ego. Turagushimiye cyane, mwakoze. Mwakoze gushima. Ndize ko nabakurikiranye Holy CANAAN TV hari ikintu bungutse mwakino kiganiro dukoze ku nyifato zibereye hagati y'abubakanye. Ariko mbere ko turangiza, ushaka kuba wumva ikintu kavuga ati ikintu miryango myiza igize Burundi, igize isi n'ahandi hatandukanye bumva runo runimi turiko turakoresha. Ndumva ntorangiza ikiganiro ntabahaye iyi message igeretse kuri byinshi maze kubabwira. Ikintu numva norangiriza ko umuntu wese uri kuranyumva wubatse canke wimirije kubaka, hagaciro umuryango wawe. Umva nagira ndakubwira naho parukura isi yose, nta mukunzi uzoronka
angana umugore wawe, nta mukunzi uzoronka angana umugabo wawe, nta mukunzi uzoronka angana umwana wawe. Rero investisa mu muryango wawe, investisa urukundo, investisa uburyo. Umva we igishoboka cyose cyiza womenya gishire mu bana bawe n'umugore wawe, gishire mu mugabo wawe n'abana bawe, kuko abo nibo bagukunda. Urukundo ruruta abandi bantu bose. Tubona gatiyeri nkubwire genda kuza. Narabonye abagabo bahukana, narabonye abapfakara, cyane cyane kambuge ku bahukanye, kuko wapfakaye nta si waba yabitumye. Narababonye bababara, bakababaza abana, bakabaza abana bakubagore ba mbere. Hanyuma uwo muntu ivyo yari afise uwo yaje kurondera bimuvuyeko akamuta. Umugabo agasigara yifuza abana biwe, yifuza umugore wiwe. Iyo ari umugore w'umutima kenshi aramugirira agasoni akamugirira neza uwo yataye. Urya umugore wo mu buto, umugore wacaguye mu busore bwawe, ukamuhitamwo mu bandi bagore benshi, cyangwa umugabo mwakundanye wo mu buto bwawe, mufate neza, mufate neza, burya niwe gwawe. Umubungabunge, ubungabunga abana Imana yaguhaye, kuko uwo ni wo mugabane wawe ufise ukomeye gusumba ibindi bintu byose. Niryo jambo norangiriza. Uruha agaciro, ugubahirize, ururinde imiyaga mibi, kuko Imana izorukubaza cyane cyane. Wa murakoze cyane, ndashimiye abakurikiranye kuri CANAAN TV ku byo mwungutse. Ndabizi murungutse bitari bike, namwe turabashimiye. Murakoze gushima, nawe ndagushimiye. Amen. Reka turangize dusenga Imana. Mwami Yesu, turagukengurukiye kubw'urukundo rwawe udukunda, tugushimiye kubwa kino kiganiro. Ndagushimiye kubw'inyifato tumaze kumva abantu b'Imana bakwiye kwa gushira mu ngiro. Turasenze kugira ngo ukomeze gufasha imiryango, ukureho gatanya ziri kugenda ziyongera buri munsi, kugira ngo Mwami ubake ingo zishikamye, abana bavukira mu izo ngo bamererwe neza. Ndazi kudashobora kunanirwa, buri kintu cyose ukora uhora ugikora neza. Ukomeze kugira neza ingo mu nyifato, mu tuntu duto duto abandi bita duto dushobora gusambura ingo. Ugenda utanga inkomezi zo kuvuga ngo pardon kugira ngo bihere. Ndasenze Imana kugira ngo Mwami Yesu ingo zikomeze kuba ahantu ho kuruhukira, ntihakaba ahantu h'ibibazo, kuko abantu benshi bararushe kandi mu rugo ariho bari bakwiye kuruhukira. Dusenze gukomeze kurinda amahanga, ukomeze kwitaho abantu bawe, ukomeze guhezagira HAGATI TV, ukomeze guhezagira umukozi wawe wizeye kugira ngo umukoreshe mu gihe nk'iki, ukomeze kugira neza abantu bose. Mwami niwe gusa twizeye, kandi turabizi kutazokomeza kutazigera twirengagiza, ariko kuzokomeza kurinda abantu bawe. Ugire neza abantu abarundi, ukomeze kugira neza abakongomani, ukomeze kugira neza abanyarwanda, ukomeze kugira neza abo muri Afrika, mu isi yose muri rusangi, kugira ngo ingo zikomeze kuba ahantu havuka abantu bakomeye bo kuzogukorera mu gihe cy'umuvyuro wasezeranye. Urakoze Mwami ko byose bikora neza, mu izina rya Kristo Yesu. Amen.